Epita. Ini salah please. Mbona zungurukiye kandane nicaye navyomera kwe ndabona kweri iyi nzu ndayikura kagafanga atari gakepe inzu yakapuku ukwere nanzi n'uwo muntu aragaye ariko n'uyu mugore kuva aho yagiriye kuraba ibyo kumva mama opa ni nk'uyu mumeri nyene atevye sha usanga hari utundi tuntu ariko arihweza ariko je inzu ndazi ntashoboraga reka mbe ndiryamira nakasha akuruha narindushe none ko ndushe kuryamana arika kutamukira yabaye isuka kabage ahantu ryamireho aha hantu ukamagana umugore y'inzu ndabona ko mengira avu mama opa suka kabage mama ahantu begin kabiri gatatu umunsi warusemeye umunsi nanso isaha nimwe kweri umwumbati kwa mama kwe turanyica nani saha ndimo ubuzima bwobuwe isani wayikura nene ndazakora hano nibijana apo ama sinaba njabwo no kuramutsa ni sawa none gamuta sawa none witwa abandi je ndakumiye neza ndi mutongoro top fine none we witwa nde none muta je nitwa Jamfi Jamfi okay amaranje nitwa Ishi je nahipsi nzu kugatumba nyene ngomba kugurisha je kubera bari bambwiye wewe ngo yuko nguri umukomisiyonere sinzi ko ari umufongisionere komisiyonere sinzi je ntavyo nzi oyo urihenze je sinzi rero ndi umukomisiyonere fongisionere n'abajya abazungu nyine muhora mu gisagara abazungu n'abafongisionere
aba fonctionnaire nawe uri umukomisiyonere umva mwese muri ba nere nere hari hakufyina nawe okay urumva je nari mfise inzu nyene kugatumba ngomba kugurisha kubera hari abantu nene natumye ndabatuma bayingurishirize mbona ntibagarutse urumva nashaka kubera nayishaka ko nyene 200 million 200 million okay nashaka ndaguhangira nka 50 mille umva inzu imbaza bakumanza ko yiraba hama kugira ngo dushoye kuvugana ibiciro hari usanga ari 50,000 ira 200 million numva ne kumbwiye menshi ico gitna karorero tuzoma tuje kwiraba hama tuvugana mahera ngora je burya nawe uvuga mbe tukagenda ubunyereje nta kibazo kandi ndafise umwanya oya urumva twebwe musazwe twadufise akazi kenshi nico gituma no kwemera tugenda no munsi ahubwo reka tugende tuirabe parcera none je kata telefone mfise tuzoje tubonana gute ndibaza akazi kanje tukana kubiro kazi kanje ntaje imbere kuri ETS kuri ya mashure ari hariya nkuku okay sawa rero tugire kwa gatatu ngora je nta kibazo neka takazi mfise nkora je nka mwebwe gashahu reka je ngendereyo murakoze hama tuzosubira ku munsi wa gatatu ndibaza nta kibazo sawa rero mukwiye kujoga agahungu kuba gafise parcela y'imiliyoni 200 uwo wapi kapfe kugenda nizeye sinzire ko umwanya mutoya ninjira nkaraba mwamukoze arashika gera gira sik makata saka Yesu Kristo Nisina Yesu Kristo Riba shika mwisina Yesu ndategese wamwemuwe wamamwe agarara na ubashufise uraneshejwe urakoze mana nuhabwa icyubahiro mana mushobora byose nuhabwa icyubahiro haleluya thank you Lord turagushimiye be exalted let your name bada ndagushimiye mana uri mana nziza uri mana y'igitangaza mana urakomeye ribo shakaraba sakarebo sekere atekerebo shaka sakaraba rashida ora sakara Pastor gato cyane nibiki biriko biranga ko ndabasize mumeze neza nibiki bibabaye ko ntazomenga mwasaze mwabaye abasazi ga pastor
urazi wewe ndakubwira ikintu urafise ibibazo vyinshi kandi wewe waragize amakosa niwe wamwishe rikasha karabasa pastor je nta muntu nishe pastor urafise ikibazo nishe ko ngaje ino nzari yimanje je nyene tamushikanje fise ubu nyene metwejeje guhangana na mushikawe umuzimu wa mushikawe kugira ndawice ni kubwo buntu bw'Imana kuvyukuri birababaje waramwishe warishe mushikawe urazi amakuba twabonye ngaha we warishe mushikawe kandi mu kumwica birateye agahinda yaje kudutera ngaha ariko kubw'imbabazi n'ikigongo Imana ifitiye igugufitiye twagerageje kugwana n'uwo muzimu wa mushikawe waramwishe pastor je nawe nishe pastor ni inzu ni jeje nyene nayibamo abavyeyi bansigiye jeje nyene nishe ndeno ni gapasa Tinyimana warishe mushikawe bega bajya abahungu bari ngaha bajya abahungu turi kumwe ngaha bamwe bajya basore mwazananye sivyo bajya ubona bameze gute vugisha kuri we warishe mushikawe kandi mushikawe waramwishe mwarabana muri ino nzu kuvyukuri hago ni nkihane yego pastor ni kwihana kuvyukuri haleluya pastor ko vyagenze nuko aweza ko ushobora wewe haguruka ndakwereke ahari bas nje nukuri niyarije umutima waje pastor niwabishaka bas niwabishaka nukuri urahariwe bas nukuri musabire imbabazi imbere y'Imana pastor sinabishaka nabikoze para accident basta mukuri muzabiri ikigo basta usengera nusengera Mana ndagushimiye cyane Mana kuko uri Mana nziza ku Mungu wawe Mana watabaye wamufashije Mana wamugendeye kwiyumvira kwihana no kwatura kuko bibiri ivuga ati ni waturisha kano kawe yuko ndumwami ukatura ibyaha byawe Mana azoba hariwe Mana ndagushimiye Mana harira umuhungu wawe Mana ndagushimiye n'amashyi menshi mu izina rya Yesu Kristo